kera haraza umunyarwanda kifotoza n'umurundi akaba ari wa postinga wenyene w'umuririmbyi ariko ubundi nta post ariko ubunye umunyarwanda na posting umuririmbyi w'umurundi ariko bitandukanye no muri sinema abasinayasti bo mu Rwanda ntibapostinga abarundi ariko abarundi barapostinga abanyarwanda abasinayasti kandi igihe cyawe kigeze kujyanye uzonahemukirwa mu rukundo uhemukirwa mugabo umunsi umwe bwo kumwana sha agutemo urukundo hamwe nawe uvuga ati ibi nibiki ko bari barampemukiye donc rero iyo abantu baguhemukiye nka babiri ntuzufate ko abandi bose bazoguhemukira canke nibyo abantu usanga abantu ugasanga umuntu w'umukobwa yarahemukiwe n'umuhungu yahemukiwe n'abahungu dufate batanu reka dufate ko ari 10 urumva ko ari benshi bamuhemukiye ni benshi kabisa none ni 10 baguhemukiye weri kuguma wibaza yuko abarundi ari bihemu kandi kwisi hari abahungu barenga abo bantu 10 cyambere gashano uvuga rukundo mu kazi ntirukenewe ntabwo ari ngombwa mani urukundo ahubwo rube muri vipive basi ubuzima busanzwe yageze mu kazi chuki after chuki chukia mwenzako lakini kikazi akifanya kazi nzuri support kikazi kweli akifanya kazi mbaya bana kukata kwa kazi wapi mwebwe aba diaspora murabacora inoti bari hari hagiye baje mu Burundi muramuha n'igihumbi basi mubahe n'amarundi basi aba diaspora baje ngaho ikintu tubaha ya micro mandura zikanye nimero ntaratangura bindi nizino ripoti ariko nibitangaje ndabitahura nibisanzwe amipro namusavye nimero kwera jewe nibaza cyane ku bintu by'ubuhemsi ariko ni by'ubuhemsi kwera nashobora kuvuga make ntayibona nkafata nkapanga abajere ba Vitaro kwera ko je papa yarakiye mu makipe rafiki akamuza mu hotel kabisa wangera kiye football je tumananje na warayikunda urumva amipro namusavye nimero ndaja kuri Buja FM ni regere urumva ndavuga ati amipro ni nimero yawe cyaka ndasamusaba nimero ndetse nabwo ati jogenda gute ko bisimano y'ubuhemsi shaka kugera aho nzoshaka aho shaka nifuza kugera nambwiye ati nimero akambia yambwiye mu Giswahili twari ku kintu cha Fanira Vine na Inarite bijya bintu we nk'umuntu akurikiranira hagufi kandi ashaka iterambere rya sinema ndundi bibona gute barakoranye igihe kirekire twagiye twumva ngo yarana mu brotse kugeza yaho inavuga ati ndabinginze abamenyesha amakuru nimuzosubire kumbaza kintu kimwe cerekeye Fanira Vine ibi bintu byumva gute Yo, you already know my people. Les amis, umuse nawe n'umuntu mfana, my guy, Starboy the Ship. Inama imana ewana. Hapa tuko mvile. Iko na iPhone. Starboy telefoni ni kanga? 14 Pro Max. Pana mchezo. Content creators wa Burundi wa ewana. Wanahera sasa Starboy vipi? Amahera ntatangwa rega nibi dukora. Amahera atangwa n'Imana. Gute ukana kumenya karimo akantu nye kubera ko ndashobora gukora cyane amahera sinda yaronje bisigura ko amahera atangwa n'Imana iyo bicitse ugakora no yaronje ushobora gukora cyane ugasanga ndayaronje hari igihe ushobora gushiramo ingufu nyinshi gakora mugabe kankuro nk'amahera cyo bifata gute muri cyo hari gushiramo ingufu bikananira hari n'igushiramo ingufu nyinshi cyane ariko bikananira na guheza kai Starboy jo bunye nabonye ako kantu wakumvise neza abashobora gukora cyane muga ntuheze abasigaye kire kugira ngo uheze uheze ni mu mutwe umenya gute ko wakoze ugaheze avyumva umuntu rero uheze ukabona ati narangiye sasa Starboy uravye ibintu dukora mu Burundi uravye byotunga umuntu koko je birantunze kubera ko nta muntu sopa mu mufuko nta muntu niba n'ama video postinga na support ziva mu bantu batandukanye abantu bankunda kubera ko ashobora guhura n'umuntu akama 5000 kubera ko akunda ibikorwa byanje cyane kubera ko akurikirana Star TV 257 kuva kuri 0 gushaka no munsi 1990 mfise ata support itari je ndetse ndanatandukanye n'abandi bayitubere bo ngaha mu Burundi bo bayitubere bo ngaha mu Burundi usanga ari journaliste cyangwa youtuber no mu cameraman yewe ni byose agabye biganiro byose uri mu journaliste uri mu cameraman ukaba no mu editor ni postinga yani buri kimwe cyose my name ucubimanaginga gute ivyo byose uri umuntu umwe so ubukene buratuma umuntu amenya ibintu byinshi bitandukanye ari inkenye yarigeze kurara kuri kwisarubeti man rero kurara kwisarubeti kwanje batumye niyumvira kure cyane hashoboka ubukene bwaratumye menya ibintu byinshi bitandukanye baka bosi barabaye abakonvoyeri bama kwasteri ubukene bwabo bwaratumye bagera ahantu cyane kure rero iyo ukoze n'inzara nyinshi uratera imbere
nta mwana w'umubosi azokurira mu mafaranga azomenya ukuntu bayarondera kubera ko twe twakuze dukura mu miryango atakintu cyatari ifise hahandi umuvyeyi akwibaruka akavuga ati niwibeko mani niwibeko wa mwana wewe warashitse ku isi narakoze akazi ko kubyara shiramwe inguvu nawe urabona ko amaze gukura tigita hanaje ndiko ndakora cyane basi abana bake ko magirinzi ko kubera iki none je sindi umwana w'umukene umva nigiriye abana babakire ko magirinzi ava nateye imbere kubera ko nashize abana ngo hari magirinzi babipfukiye abana bake ko magirinzi ukubagiriza ndakubwiye ati kuvuka ukenye biragufasha kurondera kugira ubeho nka wa wundi kugira ubeho nka wa wundi nawe yarose kugira kuvukira mu mafaranga baniri kwa hali anye kuri agroup niri inyama ninywera ibiyeri ninywe bugwagwa iki kubera ko amafaranga ntazo umuntu yaronde Sasa Starboy uravye urabona kuri we biragutunze uravye bandi bapeti ngaha ayi babikunda bumva umengo bo bikora ibintu nk'ibi dukora wowe babwira iki cyo babwira ni kukaza ni gukora kubera ko bino bintu byacu dukora urashobora gukora bikanka cyangwa ugakora bigakunda hari ama content menshi bama dukora ukaja kuyatora tuvuga ati ahanye 1k mu saha ngaho ucize kugasanga 1k ije mu meza nindi content usanga wasuzuke mani karaba rero dukunda abantu badushigikira ujya umuntu akuraba no umuntu w'umugabo kubera ko abarundi ni baratahura ivyo turi mu mani kabisa uno musashora je ndafise abajama banje mani nkora ncekinga kuri Star TV nkaraba ko bagize support asanga ntayiri mu mani agutije telefone cyo 10 kugira ngo izi ibihumbi jana itotomoye 90 bimurikirana mu baje ntarenze mani yakaze jewe Starboy urakuze n'ukuri kandi umaze gukora ibintu byinshi cyane muri ibi bintu dukora mu Burundi uhagaze neza channel yawe urabona ko abantu 90 si bake vuba urakwiza ibihumbi jana nonge ansabane ko barakurikira uruga rwa Fulgence Mika mugende kwa Star TV nawe ushikire mani uri umuntu w'umugabo hari video yawe yagicece waronse ama views menshi video y'abaparari igitego waronse ama views menshi umuntu nkurikirana ibintu bya mani kandi thank you so much appreciate urakoze cyane gutenga amafaranga kugira mukorane n'abantu baza hubu ubundi Starboy mu bindi bihugu turumva aba content creator cyangwa aba YouTubers bakorana n'ibigo bikomakomeye bakaronka support bakabaha sponsor ibintu byabo bikagira bagakora content zikomeye zikuze uravye na video ukavuga ati video kabisa ifise quality nziza mu Burundi ubona habuze iki biva ku ba content creator bwabo cyangwa biva kuri aba managers kibuze bariyumvira kinone izi note nina zishira muri kano kazi cyangwa muri no project kanaka mbega nzozigaruza basi abantu basanga bafise abakampani atandukanye cyane akomakomeye nibarabona yuko bashize imitahe mu bahari tisi bishobora kubazanira inyungu runaka nibarabibona sinzi ivyo barimwo peut-être ko wande bazobibona reka tuvuga ati wait and see izobikora kubera ko yakoze biriya n'ibindi zobikora kera haraza umunyarwanda akifotoza n'umurundi akaba ari wa postinga wenyene w'umuririmbyi ariko ubundi nta post ariko ubunye umunyarwanda na posting umuririmbyi w'umurundi ariko bitandukanye no muri sinema cineaste bo mu Rwanda bara postinga abarundi ariko abarundi bara postinga abanyarwanda b'abacineaste ugize cyo nyibutse uvuze ku bacineaste ku munsi wa Mungu mwari muri lancement ya Inarijera ibintu yavuze warabyumvise kiganiro nayikuranye kuri televiziyo yawe bana mutayemwo bloke ma bara mu bloke wo kurikirana bajya abantu n'abagenzi bawe nibyo sibyo amasasumira ngo nivyo ariko kurundi ruhande ngavuga ati warakunyu washizemwe nyene kurunga ndiko ndabitahura neza kuko igihe bamaranye iminsi bakoranye ibyo bageze ko ubundi iyo ubrotse umuntu umwana wawe bisana cyane kuvuga ati ndaguciye mu muryango uri umuvyeyi umwana wawe bamwibarutse uramuteje imbere nkuko Inarijera niko yuko yamenyekanye bice kuri Fanny Ravine ugacuta madame anapiga simu. Amipro. Yo. Oi. Turi kumwe mu modoka. Tugeze no munyaka biga kugicenda. Munyaka biga kugicenda. Ngo ni mu modoka yanyu. Yawe iyi modoka ya Ntwari si iwanyu turi nyuma yanyu twebwe KA 0593. Yana nyakari gabaye nziza bya hatari. Twe turi nyuma yawe deja. Nyuma yawe inye ni modoka. Tukoma gusa tubona. Wewe ni watugia tukuma bamwe kugira bugiugi. Unaye uzodushiraye. Leo dushabunya kabira turimo. Yana bosi wa Morena kweli arabe yishikane kweli. Toni nari muri kwa. Una gusokera ngaho kusuma ngaho. Arabe yishikane kweli. Abonye bosi wa Morena? Yo.
namushizemo arabishikana wamutaye bose wani wakare nawe kandi ishika Bujumbura ara mahoteli meza ingenzi murihe nta murundi yo guha inoti iwe ngo washizemo ngo hoteli kweli nukudatahura twari ku kintu ca Fanny Lavine na Inarije bijya bintu we nk'umuntu akurikiranira hagufi kandi ashaka iterambere rya sinema ndundi bibona gute barakoranye igihe kirekire twagiye twumva ngo yaranamubrotse kugeza yaho inavuga ati ndabinginze abamenyesha amakuru nimuzosubire kumbaza kintu kimwe cerekeye Fanny Lavine ibi bintu byumva gute cyambere ndashaka kuvuga rukundo mu kazi ntirukenewe ntabwo ari ngombwa manje rukundo ahubwo nuwe muri VIP basi ubuzima busanzwe yageze mu kazi chuki after chuki chukia mwenzako lakini kikazi akifanya kazi nzuri support kikazi kweli akifanya kazi mbaya bana kupata kazi wapi wewe nyine uciye ku moto wase kugendera muri bisi y'abamenyesha makuru Starboy niwe munyamakuru wenyene twikuyemwo azana ya moto yiwe y'abantu barushe mwiwe ko yitwa Maruhe ariko turabandanya ikindi cyo kiganiro cya mbere mu Burundi gikozwe bame ni 10,000 nakoresha akantu agakoresha kuri 10,000 gagapinepine nakoresha kuri 10,000 nagira untamwe 10,000 ba diaspora muri Starboy mu muhe ba diaspora gusa batanga buryo urazi ko abantu b'abarundi aribo batunatanga wanashye niba batanga usunze ba diaspora ga Starboy kare sama diaspora ko bagwa amadolari none inuma nyene ko batandukanye ndakoze ikintu kimwe Rwanda nubwo aba diaspora muri abacori inoti bari hari hagiye baje mu Burundi muramubaha n'igihumbi basi mubahe n'amarundi basi aba diaspora baje ngaho ikintu tubaha turabaha amateke akabasaba ngo tukabahiswa tukabaha imboga ivyana je navyo nanga ko navyo mfise je nifitiye agence yanje yitwa Glamour Ready ucubatamwe Glamour muri rusange ucubatamwe ngo kaka ngo minda kuja huko ngutanipa mtoto nikupe mtoto niko nauzisha wako kikazi wako Glamour kikazi sio biashara kabisa sio biashara mwebwe ni muzani ivyashara byanya ahubwo ndababahe bakora akazi ni muzani ivyashara byo kuwe hana kuza gushaka gukoresha bya bindi ngo ni byanka ko niyigumya ngo doca mfata isabune ni yaranje basi nari no gisanga ari yaranje ni isabune basi nabo nibafata gasabune kujya kwa Rinoji oya rega Rinoji nawe mpampa shaka ko yaranje ni isabune usanga byaramucanze nyine abahungu baramuhemukira uziko Rinoji igeze gusora indirimbo ayisorera umuexe oya umukobwa bakundana munyuma arasohora indirimbo gusa mwe nayo muzi genda yize twarayibonye regiri kuri YouTube umukobwa araho yitwa Danera cyane nuko nibagiye izina ryayo umukobwa yitwa Danera ariko muri no missing mu bana we na Moni hagaze neza na Rinoji cyane cyabo ntacyo ndabiziko je mbaze mu bana je mpagaze neza n'umushiri wawe je ndi sindabimenya uraza abantu bakundanye bazi tubanda kugata ivyo wanje ndabizi abantu bakunda uraza rigiye bishika bagahara na nyine ibintu bikayibisanga kamere ndabishimye imbere zoro nk'imace mbona neza so bisanga ino hari ibintu by'ibintwari no uboneka neza jewe shaka ko ntafise ibibazo n'umushiri wanje nkabimenya kubera ko ni jewe ndi mu rukundo nawe kabisa mugabo uno munsi hari abantu baba bari mu rukundo ugasanga ni imihara amaboxing ingumu mugabo mu gitanda binaisha kwanza after busubuhi binarudia mapenzi ni kuvumilia kaka hagira umuntu ukunda ukunda fresh kabisa so Starboy turi ku kintu twagejeje ari kukiriya ntitwagihejeje nuko imvura yakihara twari dushitse mu yiri urabona cha dufusaba ko duhindura je nakimindura ni mpuzu sahanu ngiranje atugeze urabona ibintu byabaye Inarijera na Fanny barakoranye igihe kirekire Inarijera ati ndabasavye bavuze ari muri hotel d'Offre Starboy we mwari kumwe mwarakoranye nawunge ati Inarijera bivuga ijyanyuma ati je nukuri ndabingeze nijyanyuma ati ndabingeze ntiyazogira umuntu asubira kubimbaza ibi bintu urabibona gute ku bantu bakoranye kujya muri industry yaba mukoranye nubwo bwari ngo ni mama wawe mu kazi ntabwo ari mama wawe w'amaraso umuntu adahemukirwa ni mama wawe w'amaraso kabisa bijya navyo abantu bavanye n'ibisanzwe bijya umuntu akuza akagenda bijya bindi bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana muri sinema biragoye mugaka waje niko babikwiye kuba urukwavu rukakura rukonka umwana bera ejo fano ugasanga ariko aronka Inarijera mugabo ikibazo abantu nibatahura ko umuntu urashobora kuba muri kumwe adakaze muga ejo agakara kukurusha
mani je sinokengera buri muntu wese kabisa kubera ko je ndazi ntaratangura ibintu je ya micro man urazi ko yanye inimero ntaratangura bintu n'izina warivuze ariko nibitangaje ndabitahura nibisanzwe amicro namusavye inimero kubera jewe nibaza cyane ku nzuwemsi kuko nzuwemsi kubera nashobora kuvuga match ntayibona nkafata nkapanga abajere ba Vitaro kubera ko je papa yarakinye mu equipe Rafiki akamuza hotel kabisa yarakinye football je tumanze warayikunda urumva amicro namusavye inimero ndaja kuri Buja FM ni regere urumva ndavuga ati amicro ni nimero yawe cyaka ndasamusaba inimero ndetse nabwo ati genda gute ku simano y'ubuhemzi cyaka kugera aho nzoshaka aho shaka nifuza kugera namubwiye ati nimero akambia yambwiye mu Kiswahili kaka sipani namba yangu kaka upani namba yako sawa nikapuzia nikaenda na naifashe nk'ibisanzwe ubunye niho ndayifata nk'ibisanzwe ba muri ico gihe narariye muhari avuze ati aranyimye nimero isanzwe basi ndana gutelefone unambloka akini hivi amipro ni rafiki yangu tukakina biare turasangira benga cha medita kiriya gikunu yafata nico gituma nanye cyane ubumenga nta muntu no fata nahabi cyane no kwimi nimero ngo nuko atacazi bana hari umuntu usanga ari kibamba hari abafootballer babaye abakinyi ba hatari twakinanye bari bibamba mugabo bazi baromani imyotsi baragumana ikuha igihe cawe kigeze kabisa mani igihe cawe kigeze ujyanye uzonahemukirwa mu rukundo uhemukirwe mugabo umunsi umwe bwo ku mwana sha agutemo urukundo hamwe nawe uvuga ati ibi nibiki ko bari barampemukiye nuko rero iyo abantu baguhemukiye nka babiri ntuzufatiye ko abandi bose bazoguhemukira canke nibyo abantu usanga abantu ugasanga umuntu w'umukobwa yarahemukiwe n'umuhungu yahemukiwe n'abahungu dufate batanu reka dufate ko ari 10 urumva ko ari benshi bamuhemukiye ni benshi kabisa none ni 10 baguhemukiye weri kuguma wibaza yuko abarundi ari bihemu kandi kwisi hari abahungu barenga abo bantu 10 kabisa urumva abo baguhemukiye ni satani yabakurungikiye kabisa nuraronka w'Imana ikurungikiye abo ntibavuye ku Mana tegereza uronka w'Imana ikurungikiye ntuzukundane n'abantu 10 baguhemukira uvuga ngo sizosubira urukundo ngo rwarambabaje oya uracarungikirwa na satani icara ku mavi yaje usenga uvuga ati Mana ndungikira wawe uwanjaze nakaza mu mukobwa urukundo ngo rwarankomerekeje ngo cyo gituma no gusubiramo kanabe ko ngo rwaragukomerekeje twese twarakomerekejwe turaronka abantu baduhoza urashobora umuntu agoza buke ukaronka n'umuntu agoza burundu ivyo bibaho rero kuvuga ngo abantu baraguhemukiye ntabwo ari vyiza kabisa so ndumva ku cya inarijera tucaye tukiveko uko biri kose baje bazomenyana byabo bazobiheza ko biri kose twarabonye ko babanye neza ibintu byabo byari bigeze neza naho ibyo ndani tutabizi ndazi yuko ibintu byabo byagenze neza so Starboy we uramenyereye cyane ibintu bya content creation social media urazizi Petro mu Burundi ejo hari uwo twahuye arambaza ati bijya bintu mubikora gute ambwiye ati ibintu bisaba gukora ibintu ni apart yo gukora no kwihangana ni kiye kindi kintu kimwe umuntu yifuza ko mu content creator yokora mu Burundi cyane yene baza ko usenga Imana kubera ko arababishoboye baturusha nakazi ngabo tubarusha hit kabisa ni kubisengera kubera ko bino bintu man ugize chance ukabijamwe abantu bakanagukwirikirana uba watomboye kwera Imana iba yagufashije kubera ko mfise abantu benshi naba nkurikirana je bafise ama YouTube yabari hasi ugasanga mbere yanakoze ikiganiro kiryoshe ni nkuko natwe bidushikira ugasanga ufise abantu 90 kuri YouTube ugakora content uvuga ati iyi ni content nzangira renze ngira ntwike mane ngira ndabaci ahubwo ntera ndongora mu mahera avuye nga ukavuga ati je kubera ko project je mbone izogira izo nkora amahera menshi ndongora ubundi umugore amaze gushika mu nzu nyoye amazi azonywa amazi igitumbura zo mutwara kuri restaurant dusangira igitumbura nega cyazoge nyama je nari igitumbura ibintu byo kwifunga ngo je ngo ndumugabo ku mugore ngo ajye inyama wenyene ngo nabuze amahera ngo narosa inyama wenyene ngo je cenwa amazi oya nibyo byati narosa ngo tujye amabagiya ngo tujye inyama cyapati twese nyene du complete repeat oya bagiya ntiyo yemera mama ya none amahera nshatse kuvuga ukonye yo yemera amahera yabuze hari abarondera yibagiya bakayabura bibaho so ikindi kintu kimwe n'ubumengo twogenda kuruka duheza ku ruhande rwa Starboy arabona uko ibintu bihagaze mu Burundi uravye kandi nanje amahera mfise ndakenye uko mumbona ko ndumye ndashonje bahera imikashi bazoze baragutamwe je nubwo no unapana namba yako buryo umuntu ashaka kuguha inimero y'ikene ntayo yobura kamera yanjye
ntayo yobura nubwo kwandikira wewe ati nimero ya staff kabisa na harabuze umuntu vraiment bati yo ntamwe n'ibihumbi 300 basi kajya abakobwa bangenze ndabatwara ahantu ndabatemwa ka bo muri Glamour hasi ndonka amahera make basi dukore na gaproje kwe Glamour irimo ibintu byinshi hariho Glamour akaranga hariho Glamour protocol hariho Glamour video vixen hariho protocol hariho Glamour fasha dutamwe imitahe tuje gufasha ahantu hajya mu manza bimeze gute muragenda mu manza mugafasha abantu mu manza cyangwa yagire Glamour rega harimo na Glamour ibintu byo kugira byo gutunga inkwavu inkoko tumutanga 500 basi tugura inkwavu cyangwa inkoko dushira hamwe niyororere unese umugambi rega twebwe bitureza amaboko biriya byana byiza baza kubikura mu ngagara za hehe ukabishiramo umugambi wo gukora akaranga ibyo korora bibaza ko ari cyoroshe wabajenyetse umutwe man bajya bamenyereye tubasanga hariya tujya kubagura ko mu ngagara ko bakunda bakunda amafiriti cyane ubwo narabibona ko narabatinye kwera ko sisorora amafiriti ngo barakunda intore sana ibyo bintu bakunda kuvuga ngo abantu bo mu ngagara ngo nta nyama bajya ngo bagintore cyangwa ingurengarenga ivi ndagara zo n'indagara ngo ntibara ahubwo bakunda kuvuga ko bakunda icupa icupa naryo urazi ko rihenze man ahubwo hari abantu n'abagabo ntacyoroshe muri kubera ko intore bugeze kuba ngaho ahubwo ntibajya ibintu intore ahubwo je nasanze yababozi kunda kuko intore n'umurizana naryoshye kandi zifite n'akamaro kanini mu mubiri nanga zira zikirundi mani ziragize ziga zirwa n'inzo fresh ahubwo nimba atavyo n'umubiri ziga zirwa n'inzo sawa nazo nkunda ngaziga za proje nyene nizo shaka ziga n'ibihwankara ntora uvyumva abandi bavuga ati intore zikirundi nizo sawa so stable nta bya bindi bavuga ngo umurundi nibiharage man je kintu maze kubona man yari twawe n'umusitara ari gusimbagurika arasimbagurika umusisi bonye mbona simbaye ndavuga ati nuriya musita ko ari gusimbagurika uriya mubebe ntavagira ikibazo arimo ambwiye ati karababaye kaka ati ntabwo ari imbanye ati rero ko atari imbanye ko mbona afishe ni grande vente mburuj wajya kwebwe kera professeur wakunda kutubwira abonye bigabo bifite amafaranga birenganye Boso mesera Mira ni grande poubelle Badu sabigisha mani babayende baba mesera bigira abantu mengana abantu baba mesha bize za risi uyo bikunda kabisa boso mesera Mira ni grande poubelle Abye kunwitabi avuga ati yaratubaza amana akaja kunwitabi akaza anwiye itabi yari maze rimwe yadusigira ikibazo akanyutabi agasohoka agarutse yacha twaka uje ve charger la batterie akagenda kumwitabi akagaruka twaka mani warashobora kwandika byo wo mwicaranye yakoze ibitari by'akaronka menshi we wakoze byo karonka ubusa mani je nizana muri ETP uzobaza abantu bize muri ETP ko de travaux publics de Gitega bazo kugira amateka rero tukiri kuri iyo nkuru bambwiye yuko atafise mbaye none ndavuga twe kafise igende bana n'ibintu yambaye mu abwira ngo nafise tuwe vraiment bigera abarundi tufise ibintu beza cyane menshi kabisa ngabo uza gusanga 50% bafise urutambi wanapenda chupa sana oya si chupa abantu nk'abantu biyeri vraiment none ujya mu petina nkoza nkangukiye ntakero oya nanwa urumva n'umukizwa namenye ko ari abantu nk'ibiyeri batigera bazana urutambi ariko bijya biharage si vyiza mani biharage biratuma umuntu azana urutambi sasa ibiharage nibyo byadukujije urutambi mu kabare niretera guya 17-18 uvuye kugira ngo tugende kuri agroup y'ifiriti ngingi nyama mandika kujya cyane mu kubona yuko ufise urutambi ngo nta myaka ijana none ruya rutambi rurashobora kudeforma uharaje amapatara asigaye agera ino hejuru y'umukono ebana napandisha paka huko au utajoka maiko na tumbo ni za size mbwana bamuririmbye mbere na nyuma za size urumva rero dukore sport abigeme abarundi ari abigeme beza ndazi ngaha umukobwa uza kubona ringana ugasanga afite urutambi simvuze yuko hari abadafise urutambi uzanga no munsi mwigeme atagira urutambi byo gasanga yarugize kabisa twige rero kugira Imana yaraduhaye umubiri iyo uvyibusha ukagira urutambi nkarujya ntuvuge ngo ni Imana yaguhaye uwo mubiri wewe washizemwo discipline mu gufungura kiramo discipline yego umubiri wawe discipline man none cyo urabona ukuntu ngana maguru kuraka nta rutambi ngira je urabona gitamba aravyibushe muguza amangu umuntu wavyibushe ngo ategeza kugira urutambi nindi yakubesha ese mvyibushe urutambi fisi no bigenza gute hari ibintu ntapfa kujya je nk'ibintu bisosa je ntuzana ngo marti wa majima arakujya basigaye bashiramo ngira intuzenya ngira bashiramo ubuki jima arakujya ubusigaye usanga isosa ratanga uzi ugasanga irasukiyumvira ati none ubu ni wa mujamandori yahinduye jima arakujya niwe yahinduye ashiramwe make bitugande tureke kuri vraiment de discipline bibiri yacu so anyway bagushikikire kuri Fulgence
je nabonye ukora fresh je naba nkurikirana ibintu byawe ko ndagerageza urabona ko je ndi tutrava ngo bambaza ngo kweri kutagira cameraman nabwiye ati cameraman no muhemba tuwasamire iyo tuwasamire no muhemba nanje niyo ndongo none nihebere cameraman je mbure ndemwibarabara ikindi naco je cameraman ahembwa byomfasha no mbwira ati fata ka déplacer none nkuje ntafise amahera cameraman ibera mukambe ari content nyaruka nk'ubu ikibazo cy'amabisi gihari nkaca no nka content kugira unshikire numva kuza kunshikira content yahe birumvikana je nta mahera mfise ndakina arisi bavuga ati ngwe mugabo arongoye amafaranga araboneka nshaka kurongora ndabizo chance ko nzozibona Bero amafaranga cyaboneka kumwitamwe. Okay. Urumva yuko Starboy ari itize nshaka kuzanda byukira. Ngorobereza gusa wumve buri wumvise akana tari keza kwa Starboy zuragerageza discipline yo kurya. Discipline yo mubiri irafasha none gasha ujewe ndi ndagukunza tarutambufise ejo ucurugira ntumva probleme kuranyonona mu mutwe. Erega kakaguna ndagufitiye. Tutangura kwiyumvira ndefu. Hari ikintu bakunze kuvuga mbwa sinzi ko ari ico ariko we nuza kukinsubiza kwanda kivuza bavuga ngo abantu bavyibushe ngara abantu bavyibushe usanga umwana ucugwira navyo nzi kubera ko je ndi yo kurusanga umuntu afise amapoliti maganye kuko ino munsi mugasanga ngo kaodere ni gamuranetse ari baguma baja ko none ivyo ni ibintu biri kawaida guma bapoma cyane ivyo ni kawaida aho muzobona hasohotse hose navuye muri dushe anatoka mugari ari nje parfait nyingi nayo ni mbaya parfait nugiye numbero muri dushe ni bijyana byo byinshi ni ahubwo ikiza cyabyo we kora sport umere fresh ugire discipline hanyuma zuragira ibintu nyene bi no mu ndege barakunze kuvuga ngo discipline mu ndege zuragira ibintu bikosoye anyway mu mushigikire D1 ari mu gihugu cy'u Rwanda nitwiteho abanyamahanga cyane ahubwo nyene D1 yagiye mu biki twiteho D1 yagiye mu gihugu cya Kenya cyangwa muri Kenya aja mu Rwanda ariko yagiye mu buryo bw'ibikorwa sindi umuvugizi wiwe sindi manager wiwe je nkunda abantu iyo abantu babakumiye je ndabashigikira hagera akomeye cyane ibyo ubona D1 abartiste wo uzinga mu Burundi bakaze n'abantu muri no minsi nouvelle génération ndaza guhera kuri Dramati nje kuri Fernando Melanini D1 ndamushire urabona indarushimizi ngende kuri Alvin ngende kuri December ngende kuri bravo bose umusha playlist Belof muzika baramusumye playlist oya navuze ku giti cy'umwe Alvin Smith arabasumye playlist oya genda urabe genda urabe ubona afite imiziki myinshi cyane kandi ugiye mu bantu usangiriye denje gitona navuga ati urazi ikintu cyantangaje sinza kuva D1 gusa nazo gufata D1 nshire ko B-Face ariko sinza D1 ko ari kumigwa gusa urazi impamvu nasanze iyo igihugu cyose hano hose utembera indirimbo ya D1 barayizi hano hose utembera indirimbo ya B-Face barayizi none bayizi hari abandi baririmbye usanga indirimbo zabo ruguru zitamenyekana ariko ugasanga ino ni kibazo sinzi gituma ariko uko biri kose abarundi bakwiye dukwiye kumenya ko dukwiye gushikira abaririmbyi bacu araja mu kibano cy'abantu akumvise mbega urazi ko D1 rugura barusha aba artiste benshi cyari mukombozi ngahi Bujumbura ateguye show yo nabura abantu mugabo mukombozi aduga imakamba cyangwa ageza ngozi cyangwa roriro nategure show ngahi Bujumbura beko ari abantu bageye mugana ati muyinga za ruguru wanayala afise abantu kabisa biro mbori abantu bategura show bari aba promoters bageze baragenda mu bantu bumviriza ati mbega n'umunsi mu artiste ko arabuzwa mu bantu ninde unafise rigura abana playlist apana umuntu agenda kuririmba hit imwe zibiri akavuye kuri stage ubwo ari umuntu avuga ati none indirimbo zibiri none ikindi ibihumbi 200 ku ndirimbo zibiri kabisa ariko nibaza yuko umuntu wese n'igihe ciwe igihe cyako kitaragera avuga ati ikanekane kumbure bizogenda neza uko ziganiro kirekire kubera ko twakoze ijya mbere uranjaniranyura kandi nashatse ntuncika ariko kugira ngo ikiganiro kugira ngo ikiganiro umuntu ushigikira Mikiganiro umuntu nifuza ko agera kure umuntu mbona ko yageze kure jewe ntuzombora nibiganiro je nkora kuri Star TV bari aba artist umenga baragize twarakoranye barabizi ngasinguma ndabatafuta reka mvuge cyagiso rundi kimwe cya Mr Mirakuro nabone mugene mu mushirikira afite indirimbo yashyize ku rubuga rwiwe sindabatafuta oya sindabatafuta bo baba baramaze kugera kure cyantafuta bajya nyene mbona abandi bariko baraza bariko baraduga nko cyangwe bariko barakumirwa kabisa so ubwoko nguri yanye ngo wari mu bwoko bw'abanyaruyigi wari mu bwoko bw'abanyengozo akantu kamwe urabona ko nabutwa n'umwanya munini kugira duce duheza umuziki w'u Burundi canke sinema ndundi nkuko bihugira ngo
dushobore kugira ku rundi rwego abandi bagezeko ntitugume muri bya bintu na cyane mu buryo bwa promotion tuza guhagarara ko twege nico gisate turimo cyane cyo kuva kwanza niba ariko ibintu by'ibishobisho mu gutanga akazi ku artist baha akazi umuntu abishoboye banashyigikire n'umuntu abishoboye ico onye kibaye muziki ngaho uzobuhara umeze neza kubazo bari kubashigikira ababishoboye icya kabiri rero ziriya company zibone yuko hari abantu bariko barakora zibaha amakontra baba brand ambassador kuko ngize brand ambassador ndonka amahera yo kuzandarihiriza birongo ari amahera umpemba ku kwezi za kurihiriza bitandukanye n'umuziki kuko nubwo nokora umuziki cyamvuga ati hari ndafise agakontra amahera ninjiza ndi ku kwezi nzi ntukumire umuntu afise impano ntukumire umuntu ariko arakora mwakazi kuko nutakumira umuntu ariko arakora imiziki izokumvikana mu bantu bumva imiziki nyene ikenewe kumvwa kabisa kandi imeze neza ivyo bibaye ivyo bibiri zinaenda kandi aya ma companies ikintu bari bakwiye gutahura nuko iyo supportinga uyu muririmbyi mugakorana akaguhereza ijya visibility ukeneye ibikorwa byawe akabivuga mu bintu ahantu ibintu byose bari karakora babafana baravuga bati naka umuririmbyi wacu akorana na company nini jewe nta muntu yamaye akazi ikibiriti bitagasuku hari ikibiriti bitagasuku cyakozwe n'umunyengozi yamaye deal umuntu wese tuzinanye yakoresha ikibiriti gasuku kandi n'ubu barakizi Burundi bwose baragikoresha aragikoresha no mabutiki kiriyo benshi abantu je bari banzi kuri Facebook bagende barabandika ikibiriti gasuku ko nyene caca kizako kandi wasanga ari pose yanje kandi urumva n'abantu uwo mu botike ari ikibiriti gasuku kwera iki ntazi vyarimo kabisa so Starboy na promotion y'intuze Millennium yenyeye fitness fitness uraza abantu baje kubera jewe ni benshi none munte mw'amadini nanje nkora nanje ubundi aba content creators bakwiye barabibona canambari cha ani aburuza kuntuka ngo nambaye impuzu yo kurara mwese yo kuraramo ahubwo nanje ni from UK ahubwo nanje mpato yakiguze saka treve narayabonye narayabonye cha genda kwera uyu mujambo Starboy uri muri babandi kenye mugabo uri muri babandi wa pastor yavuga yuko mwishinga kwambara ibintu bizimvye aho gushira abagore mu nzu oya jana kubwiye ko nzorongora 2025 yewe uzoronga kwa content n'umugore yarashitse takwa ni yarashitse kindi shenetera nzoma content n'umugore 2025 na kilo mwizo si warongereje shenete yarongereje umusaraba munini hapa nimezivara zote ili sheria wangu sikupata niomba moja nisiende kutafuta hela pembeni huko na huko wakati sina hela natoa moja maizi namkabizi nampatia mpenzi wangu manake hao nibakiane na mbili au ashize muri banki na mtoto mwenyewe nikiza mtoto na yeye akiniomba moja natoa hii bora namtengenezea nyingine nani undi mushono indi grumete cyangwa indi mushono na grumete kandi gastire hivyo sasa tupendane watu wangu watu wa Starboy the Ship watu wa Star TV watu wa Fulgence tupendane lakini hiyo mapenzi ya kumudomo tu tuikureho au views au nipi hela hiyo ni mapenzi gani problem na hela tuzobaho gute nyene abarundi bariko badukurikirana canke abanyamahanga mwumva ikirundi reka tubashimire dushimire Starboy ko yadutije weretse nipo kuba zake muravyibuka abantu bambaye ibimaske wasanga ari ngahi nyuma rero ifizi boro zilikuwa zinatumika aje iyo barabira Starboy none Starboy nk'iyo nkubone wari kwishobora ko ari kwirasa iyo barabira naho barasira nubona ko bagarara ngaha bakajya hejuru nkuko we nawe barasira ni hejuru kubera ko umuntu agashari hari ibya byuma byo muri inuze Nyaremanya urundashuri hariya urunungira rwasizweho n'abadage urabibona kabisa naho barasira ni hejuru aho nyene bari bafise ukuntu nyene mani baromekamwe ibintu ngaho none gasha kugira ururasa rwaro kugira umuntu ubone muri kimera urugwengere gwo ngaho urabona urugwengere gwo ngaho ahangira barashiramwe ibintu hariya hose akantu warabira nyine kugira kimera murashimwe waburi hariya bahagarara hariya okay rero abakunzi ba Fulgence ndazi ko muri benshi uzogenda urayi muri statistique yawe uzosanga urabona je kuri statistique 90% by'abantu bankurikira kabisa mugabo mfise 60% y'abantu bankurikirana batarakora support kibazo 50% wewe uzogenda muri statistique urabe hari abantu bagukurikirana batarakora sabone kandi rege itangaje aba bantu batarakora sabone benshi nabari ngaha mu Burundi esa no msisi usanga ataranayikora bayibereye mu tagisi ya VIP na Starboy sasa wote utajiita VIP haya hujafanya sabone kwa YouTube channel ya Burundi au fuatiliagi YouTube utajiita nani VIP aje wao ndo wanatuangusha utakuwa VIP aje ni waduchi ntege una simu mudwa views
ugenda kuraba ivy'abanyamahanga iki sasa uko VIP aje nataka tuishi aje sasa uraba ivy'abanyarwanda uri VIP ari mu Rwanda n'uri mu VIP uri mu VIP wonga uri mu VIP nga mu Burundi cya ku rubuga uraba imbuga z'abarundi twaje Nezami kunera Burundi busa neza dereke ko mbere kumicaye ngaho au bosi naye mbona hajaleta kitu ndugu yangu tamtia usibutii usinani huyo jamaa aje jina hii sehemu wenye wanajua so Starboy asante sana kwa muda wako ndagushimira cyane wakoze Imana ikomeze kube hafi abantu mwese mubonye no video uzi ko tarakora subscribe kuri Star TV 257 link nguye muri comment ya mbere pininze then do it kugira ngo dukomeze ndigukukinga ariko arateka mu kanya ndigukukinga something he's cooking something kizaba nyene ready it will be ready in January gusa nakwemereye content n'umugore wewe I'll be there thank you in advance but she don't know Kirundi man I will be speaking English man you talk English yeah that's good I can speak any language it's amazing yeah welcome my family my after Starboy subiri kwanza japo tunamaliza unasema kwa mke wako haongei Kirundi ajui Kirundi ni Murundi kazi ni Munyarwanda kazi she speaks English Kiswahili alizaliwa huko ni hapa unajua kuna watu hapa unakuta na watu nani hawajui Kirundi hao ni diaspora she's not diaspora but is a Burundian girl you know hapa Burundi where does she live for now kwa sasa naishi wapi yuko hapa okay hii content leo jenda irindiriye if you are Burundian you must talk Kiswahili it's no problem there is no problem it's good Kiswahili because we are in East African community you must speak English Kiswahili but Kirundi you know in Kirundi muri East Africa nta kirimo if you talk imagine we are in East African community but Kirundi as our language it's not included in muri languages why in my interview if I speak Kinyarwanda I see the many people tell us comments tell me why you speak Kinyarwanda why speak Kinyarwanda and when I'm talking French or English no one call me no one tell me nta kimwe bavuga ati uri mu VIP why ndi kuvuga Ikinyarwanda muri kuvuga ngo kireke barakwiye kwikosora Starboy thank you so much murumva ko nakongereza kaje because jamana kitu nyarukira kuri Star TV 257 ne subscribe nonga ugende wabikoze then comment hanyuma sharing this video ishobore kugoinga viral dushike kure mwakoze kwa Fulgence Mika ukeneye kwamamaza 69 desa 41 303 69 amajana 281 amajana 4 na 3 cyangwa kwamamaza kure cyane